natanguye ejo ku mugoroba numva mvuga ko nshaka gukora isuku mu nzu. Hageze ku mugoroba ndagenda, hariho agatabo umwungere yavuze ati ushaka wese nagura aka gatabo agashyire mu nzu, agashyire ku muryango cyangwa agashyire mu cyumba. Rero nagashyize mu cyumba, bene data giye sinzi gusoma, mugiyo ngenda karaba nkakitegereza nkakabonamo umwungere kari wahagaze hariya, nkumva ndiwe ndiko ndavugisha. Hanyuma hageze mu ijoro ngiye kugira ngo ngiye kumanika umusegetera, ngiye kumva numva ikintu kirandabuye, mwungere urabona hano nabaye ngaha. Ndagenda numva umubiri wose uragenda, kumbe nikuri mfashe, sinzi ukuntu niyumviriye ahantu hariho urwembe. Ndagenda ndafata urwembe, ndavuga ngo bavuze ko hariho urwembe ngo umuntu arikata ngo kayimanga amaraso yava ngo ntacyo. Ndagenda ndifata ndakata hano, ndakata no kukuguru, numva ubwoba buraheze, numva ntanguye umushyitsi, abana ndi komenda umushyitsi, numva biraheze. Ibyo rero ndabishimira kuba Mungu naho nari ndi ngaho ariko basenga. Mwungere avuga ati muhaguruke muhagarare, ati mutange ishimwe aho tuwejeje gusengera. Ndahagaruka ndasenga, ndavuga ati Imana ntiyave ntanga icyo mfite, ntabwo ni umuntu atanga icyo afite. Ariko ndababwira bene data, darageze hajya mu nzira, ngeze mu ibarabara mpura n'umuntu arambwira ati none ati we hari agashashe ufite? Ndi oya ntabwo mvise, ati ngo ndakwereke. Arambwira ati ko yantabara ikibondo canje, ntivyari byoroshye ariko Imana yarahabaye iramwimana. Shimiye Imana kubw'uyu muvyeyi wacu yitanze, aransengera arasengera n'iki kibondo, yongera aramfasha no mu buryo bugaragara kugira umwana ashobore kuvugwa. Mufashe tumukomere amashi menshi cyane. Shimiye Imana na korale Haleluya yagize icyo ikora, nayo nyine ikamfasha kugira umwana ashobore kuvugwa. Mu bampera amashi cyane rwose. Amen. Gushima kwanje Imana ibahezagiye. Imana ku munsi wa Mungu mu gitondo naroze ngira nzino, mvuye koga ngo nambare, numva ikintu kinteze, ngira ntura umutwe kwisima. Imana irakinga aho urubavu sinumva ko negura, kandi nejo ibyaho hantu nyene naguye narahashice nongira ndagwa aho kuboko sinegura. None nshimiye Imana ko yanyongeye iminsi yo kubaha, kubera iyo ntura umutwe kwisima mba narapfuye. Narokowe n'Imana yo ngaha ivuga ati ndabongeye iminsi yo kubaho. Mu nkombera Imana amashi. Amen. Agutegeye ubanze ufata umwanya kubitabazimu ntuzosubira kubikubita. Yesu nashimwe. Amen. Mumfashe dukomere Imana amashi. Ngiye magaze nshima Imana ku bintu bibiri iriko irankorera. Ndashima Imana yo yashizeho intumwa igashiraho inyigisho z'abanyamihamagaro. Ndashima Imana cyane ku bintu Imana iriko irankorera kuva ntanguye inyigisho z'abanyamihamagaro. Ni vyinshi ndiko ndabona Imana iriko irankorera. Hama ikindi shima Imana, ndashima Imana ejo umwungere ariko aravuga ngo dusenge hagatondo Imana iducira icanzo. Jewe Imana yaranciriye icanzo ataranasenga, nkiri ngaha nyene ataratangura gusenga. Imana yaranciriye icanzo, irankorera ikintu ntari niteze. Abumvise gushima kwanje Imana ibahezagiye. Mu kwezi kwa11 nararose mbona inenda igeze mu mezi 8 ngo yakorotse. Ndashimira Imana ukuntu yantuhengeje mu mwana. Yesu nashimwe. Amen. Gushimira Imana je kubera igihe ngwaye ni kinini, nyagwaye kuva mu kwicenda ko mu mwaka uheze. Ngwaye kuva mu kwicenda ndagenda mu bitaro, abana afise 5 duca tugira rimwe mu bitaro twese. Ndavuga ati Imana ko tugiye mu bitaro twese amahera tuzoriha tuzoyakura hehe? Buryo umuganga ariko atuvura nkamubwira ati muga mbwira amahera twebwe muzoduca. Nyumva ko tuzoyaronka, nyumbise tutazoyaronka, nzoguma ngaha mu makazi abariko nzoza ndakora. Bataraneza kukuvura, batazi nibyo bazokuvuza. Ego. Burya bimaze kugenda uko iyo malaria yazananye n'igitero c'abadayimoni. Bimaze kugenda uko, maze kugenda kw'ivyo bitaro, baravuga ati we tugomba tugutera ishinge n'amaserumu. Nzanyumva umubiri wose urakanyonda ko minduru. Je n'umuntu rizoshinge kwa numva nyocapfa. Wone ushobora gupfa kwanga hari abasenzi baragusengera. Je n'umumamagarire wo kwisengera rangwajije n'ubundi bari wagaruka agumaze arasengera. Burya bacavuga ati reka tukorohereze, reka tumutumeko, bacara mutumako. Dusha turaguma ngaho zarasengera sengera aho mw'ivyo bitaro ndavayo turakira. N'ubundi abadayimoni baguma baraduhiga n'abana banje uko ari 5. Burya rero n'ubu kumugoboka hariya nyari maze y'amezi 2. Rero kuwa Mungu casengera ngaha niho rero
aca aravuga ati jewe umuntu wese azafise inzoka mu nda ashike hano inza nyumva kibivuga ubwo nyene mu nda ndatangira ndaribwa ndamererwa nabi nyumva nyene ndabuza amahoro nari nyicaye muri etage hejuru ndiyumvira mbe basha mvayo gute shike hasi gute maze gushika ngaha byabaye ibintu bidasanzwe mugo kugira mu mwanya n'isaha mu mubiri ndumva yuko meze neza aha mugikiriza naho bitagenda neza gose nzokira mu izina rya Yesu zokira cyane no musi burya imaze kugenda uko kunweri sinari nzi yuko jewe ushobora kwirirwa cibure ndare n'umwana afise umwaka n'amezi 7 ndi kuyo sengero harageze mu ijoro ndabura amahoro uwo mwana karira ngavuga ati Mana fasha jewe basi nabare aha hantu ko turi kumwe n'umwana unyize cibura ubona naho ikibereye ufashe burya chanda telefona se wiwe cyo nambwira ati bugi ikintu wokora gusa uzinduke gutora uno mwana arambwira ati none ko ngo umbwiye nzoze gutora uwo mwana ugomba ujehe cyo nambwira ati je nyumva ngwaye kandi ndarembye shaka yuko uzoza gutora uwo mwana nzoze je mu gitondo ndavuga ati none ubundi ho Kamana ruguru bamutelefona acambwira ati ruguru banelefone yuko n'ubundi mwana bamujanye mu bitaro kandi adahwa amaraso cyanavuga ati Mana ubu rero ngaha kwishengero ni uzonkorera igikorwa gikomeye n'igihambaye burya abahari bakambwira ati wewe ni wihebure uzokira mu izina rya Yesu bimaze kugenda uko canagumaho umuyobozi acaraza amaze kuza bambaza none we gute ni sawa mugose simeze neza acarinjira mu cyumba cy'amasengesho arasenga nawe shatani kumbe yamaze kumutega uwo muyobozi wari wahere kumugoboka n'ahantu kumugoboka uciye bimaze kugenda uko ndagumaho mbona nawe nko mu minota nka 10 aranelefone kandi ni ngaho nisengera ndavuga ati none ko nelefone ndi ngaha ibi bintu nibiki burya bwa mbere sinabyumva neza asubiriye nababa umbwirira wo muhira utabara unabarize ndagwaye ndarembye ati Mana wa muyobozi wawe tibi bintu nibiki cyandatangira ahubwo yaciye nyumva urarembye nawe ngo mutabaze nyumva mu mubiri umuyobozi waraje kusengera none nawe aciye afatwa n'ibitero ndarira ndagira iki cyanasohoka hanze wa mwana nawe ariko ararira cyadatuma genda ubwira umugore wa murongozi duga hano aragwa ararembye burya imaze kugenda uko nawe acaraduga aduze nawe arasenga amaze gusenga acaratabaza nawe nyene kuri nya pastor mu minota haruye yabaye ashitse arasenga okay burya yego iyo uvuga iby'iwawe nyene by'iwawe byagenze burya rero bimaze kugenda uko jewe Imana nyene barasengera ngo twebwe dusigaye mu mushatsi ca ndimwesha abo barabazimu maze kwimwesha nashaka utubwire ingene wageze hano n'ingene wakize gusa bimaze kugenda uko rero jenje gushinga inahe yiciza yabonye hano kuwa Mungu nyatashe nakize kandi mu gitondo niho bwakeye ijwi rimwe rikambwira ngo ntugende irindi naryo ry'Imana ngo genda zinduka ahubwo byuka ugende burya yambwiye ati umwana ndamusizaha ndazindutse gusenga hanyuma muzogume musengera nze ndazinduka muri burakeye amen amashi ku mwami wacu